nuko rero mwana uko niko gipanze urumva urabizi neza yuko nyina wa Karire na kakana k'imfura kamugisha bajye bose bajya narahejeje narabagirishije accident barapfuye bajya barashengeye kera ubu rero mugisha nawe urumva atarako nshaka makana mukomeshe urabona ko Karire afise inda burya Karire ndiko ndamuharurira imisi uracumva iryanditeza gukoroka urabyumva ateza kujana nayo tumukomesha yigize ngo yaratunze ngo afise imiduka ngo afise ibiki umva hasigaye havyimba ko je waranzi je wagenda murya buhoro nk'igihere mu mpuzu urumva nzoguma ndamwereka ko ari je nyina karije asigaranye atawundi afise gushika ndamukomeshe ndabushira ku kanyuma ndabushira ku kanyuma wera gukora kubwiye mama hera ariho cyo kintu tuzogikora bizogenda neza ntugire ikibazo yego sawa mwana were uzondungikira amafaranga ni yamfasha kubikora kashi ziriho barandungitse ngaha nkakira asha ibindi bizoza ntugire ikibazo kabisa yego amahera nzogufurunisa mpaka sawa kandi na wowe niyaguhamagara uzogumwereka kuri mwene wabo atangurane nimwe iri hagati yawe nawe sawa urekeje we nikorere abana banje babiri Ruvuto na Iranzi ndabashira mu kuzimu nanje nkagarukira ku munwa w'icobo hama nawe cajya aneganege avyare yuzuze hamererwe neza nanje ndiko narira agahinda afise mu mutima wanje nzokamuherezako nzomwereka yuko nanje nababaye nawe banza hambe babiri nuwa gatatu azoshirako nzomumarira kwivyiwe ndamushikane ku kanyuma nico nakubwira ntacyo ntazokora ntazofashe nanje mwananje rushatsi we ntuzi umpemukire tugira ikibazo kabisa uzu ndongwikira udufaranga gusa jewe nzomenye ico nikorera rero mama nakubwiye jubu ndandashitseho gorera nashaka nakubwire ko amahera je nayemeye kandi nzokurungikira ukore ibishoboka byose kugira ngo tumukomeshe mu gishika banye amahera si kibazo na gatubonye amba ndarindirira nuko urumva nshaka ahubwo ndakubwire ntazopfa ampekanya umwana ntigikunda ninguka atazopfa ntunganye nshaka ndamusubize iyo yavuye mu rukaramu muri bya bihere n'imbaragasa hajya nshaka ko asubira bikore nyene asha amahera jezo fufata ideni ngatubikore nta kibazo sawa rero mbwira umunsi mwiza cyo ndashitse ku kazi sawa bye
ubuzima. Mbona atagihema je mvuye kuraba mbona mengo umugwayi wacu ntameze neza sinzi pimurabe je numva nubwoba biraba kwa hema Dr. Sonia iyi mugeze uraba aho ugeza uri umudokiteri akuze ibiki karire ubwoba none turaguwe bimeze gute karire Agihema vyagenze gute? Sinzi mve ngaha kuraba mbona yataye ukuguru n'ukuboko ngize ndarunguruka mbona nta Nibiki karire mugoro wa Mugishakira nibiki wewe Dr. Sonia nibiki kumufutse ukuyimwe muzicahe kumufutse nibiki ahema gute imwe muzicahe nibiki Dr. Sonia ahema gute nibiki abaye kerafuye ndagusavye mbakundi nyabaye kinone kumufutse uguze Dr. Sonia Gloria ndakwinginze nibiki bibaye Karire aracikanye Karire aracikanye Urakuheza induru aje ariko ndimvira ngende kubwira umugabo wiwe sindi kunabisobanukira Gloria Umugabo ndasiza ameze neza yarakomeye na ndamuraba ariko sinzi ntanze Nishabuze umugore yari yarapfuyeho ndagusavye Karire Ushabuze umugore n'umwana Dr. Sonia akoresha uburenga bwawe Gloria ndavuze ati sohoka Akoresha uburenga Gloria ndavuze sohoka Karire Uravuye mukama kigongwe Dr. Sonia Sonia Mugi sinzi ko wakwirukanga kwa muganga ndi Dr. Sonia nyaruka hano hari ikintu kitameze neza nyaruka sawa bigenze gute ko mbona kari yarameze neza umwana na nyina byose nta kimwe ashoboye gukora sikanda bitanga neza kwanza mviriza rero manze urindire gato amaze kwanza kuza mu mutwe manze urindire kwanza tumaze kuvugana ibi mwise nicyo kari duzirana iki dute yamaze kuvugana yamaze tuzabwira amarike dute kari ndakwinginze ukuri cyo ukuri kwa nijoro upibe umwana wacu nta n'umwe nashoboye kurokora nta n'umwe urugendo ruracari rurerure fasha sinze nirimuke inzira yanje yuzuye mwambawa amarira n'amaganya imbere yanje hari umwijima simbona niyo ndiko ndaja ndungikira umuco
kumpoza yamarira. Ewe wa niyo wewe Mana nzima, ushobora kumpoza yamarira. Nuko mva basha Karen tukiri kumwe kabisa. Karen yapfuye kabisa. Ndazi kubabaye uko bimeze Nakundi nuko urarushe mwana njuzi kibono nyina mwana numa niko bimeze Munda kumwana wanje ararusheyo ariko mwami wanje reka tugiye kubikika gutega mwana wanje arapfire mugahenga ari we wasigaye ari wanje nasigaye ese niyo wanje nzira numa urisazi iyo ushizemo kurira cyane mwana wanje muri mwana muri none nyina wiwe muka bakubwira ati warushe nta ruhu turamaramariye muri kino gisagara muka yo muka agiye kubaho uzoburi kuramuremesha agiye kubaho gutari wenyine Imana Imana yamuremye iramubona asigaye ari wenyine mukanga aratete mwami wacu ewe urugira byose nemeshereze umwana mwami nemeshereze umwana rugira byose ararusha bisaba ko ukwihangana ntikishikira bose mwese afite umunsi wiwe Imana yamwakira umwana ararusha Ibihangane niko bimeze n'ibihangane sibyo n'amara no birahinduka. Amakuru amakuru niyo niko bimeze. Karen tukiri kumwe kabisa. Yafanye n'umwana mu nda byose nta na kimwe twarose kubera turacakaye mukaba turacakaye ubwire n'abandi abazishimye umunsi ku mugoroba wese n'umunsi wiwe reka yiryamire neza reka kumukurikiza induru mukaba we yavumaga najyana n'ikibondo Imana yabyanditse ko biba Imana yanditse nta gusubiza inyuma muririra karire aho ari yuruhukire ubwire n'abandi nuko turacakaye bw'ikiro sawa ewe karire tubonye waje n'umwana umunsi kuri wabakunda karire waje ndagusabye wihangane Ndisha ni wihangane ibintu byose bibaye Imana irabibona kandi irabizi ewe karire izoguha ibisumba ibyo wari ufise sibyo karire ubyihanganemo karire iki ni igikombe kizonyweramo bose ntawe uzosigara kuri iyi si twese niyo nzira gusa umuntu wese afite umunsi wiwe n'imvo y'urupfu rwiwe karire aragiye rwigwamo karire aragiye Imana Imana ishaka nta n'umama amukunda hano mama uranukura nabuze umugore Karire yapfuye yihangana nibuze ko mwije asigaye wenyine yapfanye n'umwana mu nda yapfanye n'umwana mu nda jakaye ewe mugisha nanjira rusha sawa mbwire n'abandi sha azora nk'uwundi ntaco none izomuha uwundi shora kuvuga ko ari bwiwe Imana izomuha bwiwe hajya umwe wese aronka uwo Imana yamwandika azoruhuka Imana izomuruhura Imana wihangane ihangane n'ukuri niko bimeze mugisha wihangane
kuko murize cyane si byiza murize cyane n'Imana nikunda abantu barira cyane mwimanuzi Imana isubiye ku byayo uzoronka undi mukazana uzomuronka abakunda ewe Mana rugira fasha kwihangana Mana rurema Mana rugira umutwaro afise urandemereye Son, kutega sister waje. Witwa niki? ingorane gusa Habaye iki none? uratsika ikintu nimaze igihe nkurikirana imyaka 6 ujya mugore wa Mukamugisha kwayo Kari? nkorerayo Karire Kari Mukamugisha yese byo ndabizi. Ibyo byo kumbwi sanzwe ndabizi. bati ko arafise indikutse Iri mu kuvuka. Karire yapfuye n'umwana byose yapfuye ubu rero Mugisha ari mu ngorane ari mu gahinda kandi urazi n'ingorane kuri jewe wajya ku muntu kugupfira mu maboko Ushaka ko Karire apfuye n'umwana. si n'ikintu coroshe Oh, Karire apfuye n'umwana mu nda byose nta kintu kimwe twashoboye kurukora ariko je ngatangara nabona bitari ibintu byahatari ku buryo ashobora gupfa ariko ndiko ndumvira ibigerageza Umugisha rimwe kagahungu kiwe kavarura kabona nako nyene karapfuye sinzi ko nabikubwiye kahitanwa na accident bari kumwe na Inako nakuvura bimwe. Yasha magogo anasiga yandi. shawa piko yeri Mugisha Magogo je anasiga yandi. ariko yaramufata ubu je sindavyumva aho mwaro yanikiye ntibwuma kwere Aze kinde henuru n'agahinda ko patima. nta kintu kimbabaje kumwe napfuye mu maboko yiwanje ka Ya. Kujya Mugisha hararagera mu cyane. Mugisha ni ngorane Mugisha ni ngorane kandi zikomeye cyane Yewe se nibyo yaciyemo kugira ngo yubake gwiwe. Kugira ngo afite aho yarashitse. Hari hageze ko Mugisha arahuye n'ingorane kandi na jewe ntibigiye kunyorohera kubera urazi ko ije nenda mwitayeho nje namukurikirana amagara yiwe na jewe ntivyoroshe bazi we gupfa umuntu mubona mu maso kandi bifo ko nje no mwiperereza kuko negezwe gusigura ingene yapfuye niko ngene vyagenze ni ibintu bitoroshe ariko ibyo byo nibisanzwe Imana yishatse gutwara ivyayira bitwara ikintu kimbabaje nukuntu Umugisha agiye sinumva n'ingene agiye kubaho unye ari mu ngorane abura umwana wa mbere abura umugore n'umwana byose mu nda urazi ko ivyo bintu we bibabaje wewe urazi ko ngene biteye agahinda wewe ukaburiye abantu babiri carimwe ugasigara wenyene umuryango w'abantu batatu bose bakaguca amaboko bakagenda abara yamaze ngo bigoye bigora abagabo. wapi sha oya Buriya nta kibero busa. Amatuje ku mavi dusengere Mugisha Imana imuhumuriza. Mugisha wese sinkivuga ujya mu ngari n'ingorane ujya mugabo afise ikibazo n'ingorane imyaka yaramugendaniye je sinzi impamvu Just ibigeragezo by'isi. ibigeragezo na byarose vraiment nuko Imana ari kwegwa azi guhimbago ahubwo Mugisha ari ubuzima budashira Imana ibikwira mutegurira niyo siguro ibyo niko biramubako usaba we akomeze kwizera muko yizera akomeze kwihangana ko yama yihangana hari ibindi naho ndagusabye gusuhumure please tugende kwanza woge hamuruhuke ibindi naho bizima ego tugende siri
kaka je ibintu je sinzi nukuri Oya, ukungene kuba. kugira apfe mu bintu kurya nyene muri urya mwanya ntuko umuntu nasize akomeye vre aho ntibigoreye wapi kweli gasomusubire mwayo zo musubire ngo umwansi rutunde nukuri ko imana baca umugari ngo wanga kugambararirwa atumukuze ndakwemeye narenda gutumye wankoreye ikintu ushaka wanezereye urakunda impembo yawe irakwiye ntegereza kugukora abo rero nawe njyajya utawishyikiriye wararirukanira bose rwose uriruka kureza kuri bakunda arariza arabuze ubundi utamba utambikira jewe ikirira habiri wararanzi jewe ba ikirira habiri ndagutwengera cyane kiri ku mutima kiri ku mutima nanyegeje hajya mugisha reka impinga iracyari ndende mwana ntugire ubwo amahera yawe ariho nzoguha umviriza iyo jewe nawe turi undi rero uko umeze nanze nacyari komeze nuko rero turira n'ahahonyoye n'iminyota twegeranye miriwe mpishije asanze uri umwana wo gutuma ntegereza kugaruka wowe niwe mwana wo gutuma rero tubishyira mu ngiro mbe akantu kakajya kakubera ifuro ry'igiti nk'aho mugisha ngoma nze ndamukomeshe ndamwicarike hasi mana ntazagire n'igisanira ikirundi bavuga ngo amazi arashuha n'ibibagira ibumbeho ngoma ndamusubiza ibumbeho iyo yazanaye ibumbeho agafaranga kaboneka uretse ko ufise wa mwana ari muri amerika ntazi yuko muhungu wawe ari hanze none hajya idorari aguma arungikana naramubari ni wewe iyo uri intererano yawe na kadorari gusa ugumuzana hajya namuteye urushinge nyine mvuga ati bicaho biciye je ntacyo cera hajya wakoze neza cyane hajya narakwemeye uri guca akari nyuma karahinda we inumire arayabona azone mbwa arayabona ayimbwa yaboneye ku ruzi itavoma abana babiri icarimwe ruvuto nayo iranze umusore n'inkumi nasize mu kuzimu hama nawe acengena aneganeke ngo yambaye amakosime n'ibiraha akugare araje imbere yanjye hema arakamamati yo bana ntazinye nawe yamusize mbere hewe ndamuraba urabona umuntu aneganega aho yaneguwe ndamwitegereza ku mutima nuko aneganega aho waneguwe na rero ngire ndagukorere ko umwereka ko ari we muvyeyi nja mugufi y'uwo mwana wanje kugira ngo ico turondera tugishike hajya n'intango akari inyuma karahinda rero indi ubu rero umutima wanje ushaka Sonia kandi ndafise bikwiye byo kumuha Sonia byo kugumaguma asayangana kujya wamuvyayaza ariko asa na se umukobwa asa na se ubu ndabibonye rega karera ahora mbira abantu ubwoba isase riva ku cuma neza cyane isase riva ku byuma ku cuma genda mpamagara ujya mukobwa ati hano yewe uri koga kabisa ni telefone urumva iyi telefone amayinite aheze n'iki nk'ubu harimo amayinite y'amezi 3 muzo telefone buraya ducoke hama amayinite aheze muhamagara iki sawa waje yewe hewe sawa bantu mwise gatoye gicyo muze we gume hafi Sonia mwumvirize uyu mutama ibyo akakubwira hanyuma uza kuvugana
yashitse washa nguye arari hafi yashitse ko mbura n'amajambo nawe mwe yarabizi amajambo acamerana yarabizi kuza waje nagoma niyumvira igituma mushiganje aguma hiyo yikorakora ko agatandi yarondera kamwe yazinga mu kabati asa niri hora ko ari inyenyeri yaka ku murango urabibona burya rero ko nturara utarivuze ari umuntu mwene wacu hariya hakurya y'uruzi yabivuze nturare utarivuze ivyejo bibarabejo yarakavuze kandi rero niko ngenderako burya jewe ndagukunda ntubone ntumwanya nkareka ivyo ndiko ndakora burya mba nahaye priorite ico gituma nimba nje ngaha kubera wewe nukuri ucumenya ko ari urukundo cyane gose urukundo nibwo nyene rundaje shinga iwawe ukansekera nanje nkaryoherwa erega ukunda niyo yotwenga gatoyi biratumuramuka nta na kimwe uzi ko iyo ntambwe kukwiyumvira no kurya binanira warubizi aca niyumvira nti burya zijya ntoki ziwe zizontamika ryari zizoncumbira akagari ryari ariko urazi umugore ukunda ariko arakata icamwa agikata kubera wewe ugaca usanga arakakuzaniye ukajyana umutima we no kuvyibuha usanga wavyibushe none mbona uvyibushe oya ntaco mbaye ni kuri morale yiwawe none imyaka 6 irenga turi kumwe numva ko na morale ituma umuntu avyibuha aya ni bisanzwe nta na kimwe ni bisanzwe ego ese nta jambo rimwe na rimwe mbona ririmo sise neza okay none ya mahera 500,000 wambwira nabuha yaraheze ngo mucirira yandi kuri konti oya ntarahera aracari amahera ariho kandi simba yandi none Sonia maina ntakubeshe the big boss jana mgenje kuraba usanga kiriyo nayagura ibiharage maina nayasigayeyo uya amariyo rero ntariyo vyakone hiwe nje ndabijejwe nimba ari kubika nije watuma ari kubikuruza nije watuma nta ntambari iyo nakubeshe uyu gusa nyene sinzi ukuntu ameze nyene biramutera isoni kubwiza ukuri rimwe na rimwe okay naje ndaciteguye ngorane Sonia oya nta gusa n'ivyari bibisi bibi nibaza ko atangorane wewe jewe nzoba kuri iyi si ariko nawe umerewe neza sivyo nyene utamerewe neza iyi si nishaka imire reka ronderera wewe kubera iki ibyo nta ngorane ninagenda mu nyibutse ndabasigira yindi sheke ya 500,000 y'ibihumbi 500 hama rero nari nifuje yuko woja kwiga umuduga kubera iki utari kubiga umuduga umwanya w'akazi ariko hari igihe nzobigendamwo urazi kumva ufise akazi kenshi akazi ntigahera none ni wowe muganga wenyene kuri bijya bitaro Sonia sije jenyene ariko sinari bwavyishiremwo sinari bwavyimva je nshaka ko wiga umuduga umusaza wawe atangure yiga umuduga kuko je nabibwiye papa wawe ko umusaza wawe nshaka ndamurunga i Dubai agende kabisa muri ambasade yacu hariya twovugana n'ababijejwe bakaraba umushoferi ibintu bisanzwe kuko nanje baransaba ama service ni dona turahana sivyo nyene je ndakwemera cyane ndakwemera jana kwijana akore aravuga n'ivyo turiyumvanamo cyane gose turiyumvanamo ese rero ukuntu twiyumvanamo na musaza nabo witwa kwiyumvanamo ukabinyenyeri musagira amasoni yo kubivuga je azo turi mu ivyambwira cyo reka hangwe mu mugire nawe byo ariko bimeze isoni birumvikana ndazibona n'ubundi hoye ambwira yuko ibyo maze gukora kubwiwe nta numwe ribigera bikora usanga natwe twose uduhereze wiwe
ajya ega yamashugwe mutera turi kumwe n'ubu yamutera ariko icyo womenya cyoco nta mugabo akunda nka wewe nta mugabo yemera nka wewe avuye Imana ni wewe ngabo kuri we sawa sawa kabisa aho yarabitoye ubu rero nibaza ko nari harutumye ko ndategura uzi ko nobareka mu kagari ndagenda kwanda kuri tudukogwa n'ubundi umukobwa agirwa n'udukogwa ijya nzu yanje umunsi ya kuronsa nk'ubu honyine n'umwiza niwe ucana amatara gute ntiyabona ariko ngaha nsanze habona haka wozinya amatara huguma haka nanjye nshaka kuza kunyakiriza iwanje habone sawa rero tuzosubira tuzosubira nanjye nca ngenda camperekeza Sonyanga siga inzira amavuta bagiye ntibagarutse mwari ubona igikorwa kiraba mushikawe nuko mumenyera hakagira ukorako inde nisazi uzumbwire ngo ayo maso ngo abona neza nzoyakurayo hajya nisazi ntiyegera nikoreko ahubwo hajya hanze nasanze mwebwe mufite amakosa genda wandike ko shiyemesha kuri porte utishemesha kandi atangwa ihari jyana kugira abantu bahati so kuba twirone yego nuko hamwe umuzamu mumubwire muti hagize abadodo ruvuga wa bibaze imbwa zirayo ariko kuri ico wewe kabisa ntugere ikibazo wewe gusuzo kumumpereza kujya nyine horo umbwirira utuntu kujya hajya nije ndi kuri gandi nurahindura limikashi wa ngabo utoto bavuga nje amakashi kwa limikashi hari ukuntu baca bakata mai tru asabwa sanga bakase ko yage gitege gica kigaba ni kumuduga ndagura afanya ndakwemere ujya mugisha je giwa telefone ndi Dar es Salaam kurambwira ivyagushikiye yari inkuru y'inca mutima bivaye n'ivyo nari ndimwo biranka nuko nzashike ku maziko ariko nukuri byari bibabaje cyane rwose none ndakubaze donc nako kanya ndonse kwa twicaye twa turayaga nagomba kubaze icyo urategura mu buzima bwawe bizoce bigenda gute urabona ko umugore yapfuye afise umwana ntihari bwibaruke umva ni kuri ashaka kumbwira ivyo uriko urategura mu buzima bwawe bizogenda gute hama turabe urabona n'imyaka ikiragenda kuraba ube ufise programme ufise plan y'ubuzima bwawe muri kazoza kawe sinzi ko bimeze kintu ngomba jeje n'ukuri ni ikibazo cy'inkoramutima abantu benshi bamwe bakimbaza nejo mushikanje muco n'ahandi telefone yakimbaza abantu benshi bamwe babimbaza ariko n'ukuri cyo nakubwira gushi ubu n'ukuri simbona icyo nokora byerekeye sinzi y'abagore cyangwa bimeze gute ubu imaje amasanamu ya Karire gumagarukamo kumwibagira rero bizofata akanya kandi kwiyumvira ngo n'undi mugore si ikintu cyoroshe ko yavuga ngo uwushitunga wusha umugore rero maje mu make nuko mwene data nukuri nta mugambi mfise mushaka nikomenyere nibananiriza ubuzima bw'iwanje ntabindi ikibazo ifoko ufise plan iyo mvuze umugambi ufise muri kazoza kawe nagerageza kugeneraliza ashobora kuba ari umugambi w'iterambere no kurondera umugore navyo bene birimo kubera gukora imyaka igo iterigenda ifoko naco ni cyumvira ko karondera umugore mubuza muzobana mu buzima bwawe bwa misi yose yego ibintu kagenda neza icyo nyamukuru nashaka umbwire plan peut-être ufise uri kurapanga ko ntogumuko magre akaba warufise mu mutima agahinda ufise ko wabuze umugore ukunda akaba yapfuye atwitse iki kibaje cyane gose twese cyatubabaje ndi Dar es Salaam byo byashitse yaho nakazi narimo ndakora muri uwo mwanya akindagahagarika ndavuga ngo ifoko nk'uyu ibishoboka byose ndabiko no kugarukira nkaza mu Burundi hama tukaraba ni kuri birahinduka ndagushimire kandi imwe byo ku mutima ko bavuga ngo inshuti y'ukuri ibonekera mu magorwa abafaransa bavuga ati ngo connaît une bonne source dans le désert ni kuri wambaye hafi twarabanye igihe kirekire byinshi turahanura na byinshi
yego ariko vraiment ikirekeye umudamu ishikubu sinakubesha ubu reka tubimana turindire kumura misi iri imbere kuko buraca bugacana yani neza cyane tuzi byejo ati kirazira ko umuntu avuga ati ngo ntigishoboka oya mbere y'Imana nakidashoboka yego nuko avuga never say never turindire rero ishimana izoba yaraduteguriye tuzoca tufata iyo nzira nyine mugabo kuri uyu mwanya ndumva ko umutwe wanje utaratekana yego nuko oya ntubu ako gashimwe ndaguhaye abike neza ugakesha yuko wanyugururiye kandi uranyubahiriza urandika ndabonana n'izuba ryanjye Sonia sawa murakoze kabisa aho rero n'izindi nkuru zose urazimba kibazo akibazo kuri wewe akibazo kwanza Sonia akunda guca hejuru wowe uhagaze ngaha iyo yinjiye yasohoka aca hejuru yinjiye asohoka nakanda akunda gufata umuryango gutya agafata gutya aha nyine canke aha nyine gutya yakwega asohoka akaraba hasi yarahakoze cyane ahasha yaramaze kuhakora umviriza wewe uramba makuru yose apana kumenya haca gusa n'ivyakunda kuko hariho abandi nabo bampa yandi makuru uravyumva wewe ntasitare Sonia oya wewe wanako bibaye ngombwa ubonye asohotse ukamwugururira neza cyane kugira ngo ntihagire n'igisebe urabona izi porutayi zanyu zikoze Sonia yinjirira muri uyu muryango aho urateba ngaho munota nahateba oya yonza kumenya aho honyora ahora guhamagara nashobora kwinjira akamamagara kiri ntarampamagara nari urabe rero ibintu kunogera ahora honyora aho nyine ngo mbonyoze ikirenge mu kintu ndaguha yandi cumi umaze kumenya aho honyora urabandanya uhagurisha sawa mbonyoze ikirenge mu ciwe aba yabaye kwanje aho nyine sawa buzuguri komera sawa irambire twese rugabo ugenda kwiza sawa umusaza wanjye ushaka nzira kugenze gute mubiki ariko ukunda ivyisi ugakunda ivyisi ukarenza ubwe ntakunze ibyisi mbe urazi ko ibyisi urazi bitegura by'ijuru ibyisi nibyo bitegura iby'ijuru ntajya amajambo ari kurapira ujye gutanga je urige wowe n'umunsi umwe je ndiko ndamuvuga ngaho uvuga ngo ndamuvuga neza ngo ndamuvuga ibintu vy'inkundo byari ndabimuvuga ahubwo urantangaza rwose wowe uri umuntu mukuru warize urayaminuza ariko gushika uno munsi musa ntuzi gutandukanya icyatsi n'ururu niko Imana iguha ukayimanuza uko ni kuyimanuza cy'abantu murantenze wo uzogeza ryari kumva ko uzurajya amahera y'impongano uriye ku bwa mushikiye uri umuntu w'umugabo udashobora kuvuga ati wirondera ubuzima bwawe mpaka wumve ko kujya kuri uriya mutama ariho wumva ko ariko gutunga kwawe ntabwo utanga ryari yuko ivuka ry'imbwa ariko yo karihiye reka ndakubwira uranzi ko bitagusabye bitewe n'ubwenge buke biravana ibya gusa bigusanze aho uri bimomore nkunda kurya ari agacira kamumena itama bivana n'icuri yicari ico mbe ndakubaza iyo mutama ugiye kuza uramuheka umwikoreye mbe uguruka amaso aho guhereza umugore angana n'ibyo mutama we womwemera jewe uwo mwemera kubera amafaranga ngo ujye mutama kugwizako gusa afite ku mico shaka kubera amahera jewe gaye wewe ico nyene uramufise kugenda uvuga ngo ujya mutama ndamuvuga neza sinzi ibyo ndamuvuga neza n'ibyo ntamuvuga neza je sinkeneye ndizana ndakubwira kandi apana je kumpatiyo ntashaka kurugutora ndakubwire nyamwe nyine abakobwa muri mwisi muraba aho izuru ryanyu rigarukira kandi wowe nanizi ko ufise izuru rirerire n'ubwenge bwawe ari burebure mbe amashuri yose agupfire baramutama iki ni cari turimo raba hariya wada nkeneye kurongora ndamurongoze iki kuri idini yawe urimo ushaka amahera uze
umviriza rero bimenye kandi bimenye avuye iwacu umutayi ndawuzeye muri wewe ijya modoka yenye wewe uzoyima wewe barashimwe n'ikirura agati kagukoza ibarura agashibura ntikumva arayamaze ngo nyamuburi kimuhanura nyo nyamuburi kimuhamba kandi wewe uzokwicuza wowe wikura amata mu kanwa ivyo ni vyawe kare mu gico no gusaba ibintu byo kuzuragenda kuri ya muze nk'umubwira ngo ibiki n'iki genda mukundira iki n'iki wakira amafaranga y'ubonye yose ajya amafaranga uzuravuga ngo urayakeneye yaguhendesha mu bufaranga umunsi wagiye kuyariha oya ni kandi ayiwe nzobandanya ndayakekena kubwawe byakwanka byakunda urwakala karamakekena zo gukekena zo gutwara neza cyane kandi izuba riva ataruko naho genda tuvire ngaho warakuze warize warahejeje kubera ko uguma ushaka kungurisha nicyo bisigura nakurambiye umviriza ndakubwire basi mu ncamake n'umwana w'umuntu raba kazoza kiwacu kiye kitama nta myaka 2 gisigaje raba amatunga gifise n'igihugu aracicuza Evariste perezida aramuzi je ntabwo nkunda umutayi munini muri berbe ni gwiwe ushaka iki je sinkunda amafaranga nkunda uwo niyumvamo niyo umunsi narose uwo nkunda afise amafaranga asava mugabo nugo nzoronka umukene atayafise nzomukunda uko nyene rero ivyo kuza kumpatira je ntashaka kugenda kumva ivyiza bunirirwa ndamuyaga sinzi umuzeho wabandi yasaze arasara ujya butamaje no mwene nivyo we kumenya ni jewe nzokugaba ni jewe nzokugaba kandi nzokugabaho nashimye naho nshatse kandi je kurujya mutama niho maze gushima ko uramuko ndabizeye hajya karacinga ni kwera ubunyene ngugomba kukunjina kuri uriya mutama manye marasara ntasaba kwera Ujo rero ngurangaba uragiye ko ndakurusha imyaka nibangahe muvukana ndumuhungu nduyu mvuze yesi ni yesi mvuze no ni no kandi buriya amanyamatego n'agashambara agashambara nako umugabo mwese akamenyera muri munsi karabakike naguma bikora umugabagaba mugwiwe papa aracari wo mushaka kungaba kushaka ngo nukwera itamajya y'amafaranga yamavuze imbere yawe yamavuze iki ujya n'umushinga ntahari arazi jambo ukavyumva yagize iki hajya niyaguhamagare habo genda sha tembagara genda hariya ariko wewe uduga umanuka ni hajya nahandi mwana ndakubonye kandi bugenda konyene ndagukeneye ndagukeneye bose nemeze iminsi nimvira ko no gutumako kugira ngo uze hano kabisa tube turayaga ego urabona ko wagize ibyago kibono umugore yaragiye umwana abanje ifura yawe none rabahagiye ko umugore nakandi ajanye inda bisigura neza ko kuri wewe kandi atari wowe gusa na jewe ndimwo burya umuryango wahonye kabisa umuryango wahonye nagumye nimvira icyo kintu ndibaza ingene twobigenza ariko ntagenda kubaza none wowe ko mbona ukiri muto uracyari muto cyane wo kutovuga ati jewe narahebye sinzosubira kwimvira kuzana uwundi mukenyezi sinzi uko ubyimvira we ariko jewe nabona umenga wo kwimvira ukaraba ukuntu wosubira kurondera uwundi muryango kuko urabona biragoye mwana niwoba uri wenyine gutyo ntibikunda kuri ma jewe burya ibyo uvuze genda byumva yego kandi hari igihe bishika nkabyiyumvira mugabo nakubesha gushika ubu guma nimvira uko nobyivanamo nobyikuramo burya je sishaka kugira ngo nze nkore ikintu hama nze mbabaza umwana w'abandi guma nimvira karire nimvira karire urabona ko ubundi kazi twabanye neza atakabiki mwana icyo ndacumva rwose kandi nawe ndagutahura cyane ariko burya abarundi baciye imigani bayizi bagapfuye kabazwa ivu umwana nawe uzomuririra imyaka 100 kandi nawe wogiye kubakana n'uwundi ntibisigura yuko uzomwibagira burya umuntu mwabanye murabana kabisa kandi nkujya cyane mwabanye mukundana urabona yari umwana w'indero umwana yarezwe neza umwana yazi kubaha ntushobora kumwibagira
nawe wohera imyaka 100 ntuzogenda umwibagiye. Ariko rero icyo ni cyo utuma mwana udashobora kwimvira kusura kuba kugwawe. Ni nacyo gituma urashaka ndakubwire nti hamwe bizogushikira ukiyumvira kubaka mwana uzombwire ndakwereka umwongo uhuma n'udahuma. Ntuzopfe kugenda uze kusanga wazanye umugore azosura kukuriza aho yo guhojeje amarira. Yo kuriza ugasanga kuzaniye ibintu bidashoboka ukibuka ujya mwabanye ingene mwaye mubanye neza uzopfana agahinda. Urabona abarundi barayaciye kandi ngo uja mu ishamba utazi ukahaca inkoni utazi. Rero urabona uracari muto, imiryango myinshi ntayuzi, ariko je imiryango myinshi ndayizi. Nibakenerera kubaka mwana ntuzopfe kuvundurura n'umwana w'umukobwa muhuye ngo uyo nawe nyubwiza basa nirirenga asa nayateke. Oya burya ngo ubwiza bw'umuntu buri mu mutima ni buri ku mubiri. Yego ku mubiri turabona tujya namubonye namushimye mugabo ingeso nayo ingeso nayo yego numva uvyiyumviri urambwira je ibyo bintu ndagufashemo urabizi neza. Abarundi baguma baca imigani kandi burya abarundi je nabeme baca imigani bayizi. Urazi ko umuhushatunga yahushije umugore. Ivyo uvuze nivyo kabisa. Cyo ndagitahura kabisa. Ushatunga husha umugore burya ubonye uhushije umugore nitunga ribashibutse. Kuko ufise umugore mujinama mukumvikana mu rugo mugabo wanje ututumuzanye ngo bandadukoreshe gutya akamenya no ega nta kinezera nk'ugufata neza. Iyo nk'umugani inda wibuse ucutuma nibuka karire wanje. Ndavyumva kuri rya ryari itunga ridasaza kuri jewe. Ndavyumva ijya wari umugisha kuri jewe. Nivyo iyo ndavyibuse rero mwamaze kuronka umugisha. Ndavyibuse rero ncanguma ngira amadidare nkagira amakenga nk'inuma ati mbega genzura nkundi ameze nk'akarire kweri. Tijenzura kweri umuntu azombera umudamu nk'akarire kabisa kuri iyi si ya rurema. Kumbe ibintu byahindutse ko mbona imitima y'abantu yahindutse. Abantu barabaye udukoko kugira ngo uronke umudamu nyawe kubera kubera umudamu mufasoni yawe bibanga kweri nakaranga. Mwana jewe niwambwira ukuri uzoro nkundi umufasoni ameze neza mugabo niwijana wenyene akazi kawe sawa reka ibihinduka uzoribona mugabo jewe niwambarira zokujana mu ishamba nzi ndakwereka inkoni uca inkoni uzi atari umubirizi atari kibonobono. Ucu umuti uzane igiti c'umusha umusha urazi carico inkoni y'umusha n'inkoni bayigukubise. Oya uca wumva ko inkoni yagushikiriye kabisa niyo biti inkoni y'umusha. None ushaka naje nkubitwe. Oya uzozana nukuvuga azo ari umugore akwiriye urugo azi gutunganya urugo rwiwe azi azogufata neza azokubungabunga nawe uronke ingufu zo kurondera hama mugira iterambere mu rugo. Sawa reka mbera bigushimira bisabira Imana aho uzuransabira kugira ngo wera ndagukunda mwana ko nyumviriza burya kandi iyo bitanze n'ukuri ndagukunda cyane kuko urumviriza impanuro z'abakuze kandi ukazigendera. Nicyo cyagutunze burya kandi nicyo kizogutunga no mu buzima. Icyo cyo kwenda ndakitwararika cyane uko bisiragoye kabisa. Nuko rero sinzi ko no ndakurondera akantu worya nari natetse utuzinu ndazi ko uhora udukunda ndakuzanira akazi harimo nari nashyizemo akagufa narose utuzinu nca nterera erega je bujye urabona kenshi jewe mvuga ati ngiye kwa mama hari ati ajya sigura oya urabona tujya tuntu twakera simva ko tujya nizo twadukujije wazi ari imboga numva nkumbuye cyane inderama inderama nzozituma ko mu Cibitoke hari umuntu yambwiye ko agira aze azoca azinzanira. Inderama ni imboga nziza cyane ziryoshe gose mbona zikomeye cyane kubera wazi inderama uvanze muze dukeke twumye ujye uca wumva ko ari indya zo muhira. Oya reka ndakuzanira utuzinu kuri nadutetse mwana. Sawa yego.
Sonia ni umukobwa nakunze cyane kandi nkunda rwose. Ayo Sonia amashuri ya nyuma yiwe n'imyaka nk'itatu nije nabirishe byose kuva mvuze byose rero wumve ko ari byose. Mutama wiwe ndamufata neza, uravyumva? Icyo akeneye cyose ndamuha, ariko urabona ko yakuze, ndabona byose, narabonye ibi nabiriya, sivyo? Kuri icyo ndabona yuko urukundo nshaka nkeneye ntagwampa. Aguma yiraza hirya yihindukiza yitoza utuntu yitoza utunyoni, uravyumva? Urukundo nkeneye kwama mukama ntagwampa cyane nuko nshaje. None wowe undavye ubona kabisa ubona kabisa atokunda nanje Sonia. Oya nkuko nanje ndamukunda. Oya suko wakumeze neza gusa isura yameze neza. Aho umuntu afite amafaranga asa nabiga boss. Njye ukunda nivyo ko gusa kibikora ko nakubwira ushaka umucacika ijoro. Acika ijoro nivyo? Kandi ushaka umubira birakuye. Birakuye. Rero Sonia wowe urafise ibintu byinshi umufatira kandi akemera. Gambira amafaranga urafise. Urishoboye. Sivyo? Muhende wa umwana w'umukobwa kumuhenda nyene aremera no tuntu tuburufa kandi ugasanga yagiye. Ujya nyine yokurusha ubwenge boss. Kaza aracyari n'umwana mu mutwe uramukuriye. Sivyo? Ariko nawe mukuriye muraberanye. Sana turaberanye. Yes. Ariko ntavyumva. Wowe rero nk'umuntu w'umujene nayahe majambo musigaye mukoresha. Erega twebwe kera ko twandika amabaruwa, ukakandika akabaruwa ukagacapura mu mitima ukagira gute, ubu ntibikibaho. Ubu nago mugira gute none kugira ngo Sonia jewe ntamubonye. Eba ngira niyo yontuma kumanura ukwezi no kuza utanga amahera bakakuza motari. Kera mwarakoresha amabaruwa sivyo? Ariko ubu unye tubaye kubera Facebook, Instagram, WhatsApp, ma TikTok, ma Twitter, urumva zose zirakora. Rero kera kwandika amabaruwa gacura nawe gatimi ndani. Hindura rero ubunye ubone WhatsApp mwandikire durungi kudushugwe ya mitima w'urucapa ishire ko kujya nyene muri WhatsApp murungikira ukurumva tujambo turyoshe mu gitondo wabyose gute merewe gute kukaza ari ukazi ndagusangeyo cyangwa ubona gute tujambo mwene to nyene kaguma umuhakeya buri mwanya wose umuhakeya umva ari kumwe nawe ukaba uri sere nawe gose arabiyashikana agatangura kwiyumvira umuntu birashoboka kandi kanatsinda naho nyene amafaranga ko ariho tuzawahadi twinshi tuzawahadi kabisa cyangwa kamutelefona dusohoke tugije nk'ahantu ijya waravuga ngo tujye kuronka nimbariki ajya nomba ziri bari dina nomba kuronka dina gufata kandi ivyo vyose urumva aho warungiriye inama nziza, ariko ibyo ndabigira cyo kumutuma ko tugasohoka ahantu acambwira ko atamwanya afise, ko afise abana ariko aravura benshi, uravyumva? Ari gira utuntu nyene dutuma ntamuronka. Ariko rero cewe ngira ndamusere nko kubivuze ndamuba impande mwiyegereze gose ndamusaba nuko ndamumurungura ntari ngorane none kanatsinda nawe nyene binashitse nawe kigira kugwaye ukagenda ajya kumuganga nyine ngira ngo reka ndagwaye icyo ndagukunda kagenda hajya urakagabo wewe ukagenda hajya n'ibyo muntu kubwira je ndagwaye ngo basundabe nanje ngirire ndabe ko ndagwara umutwe bikunda basigo mubona go agwe ni mitubwira ya mwira ndetse mwira sinoye kumanga sasa kuna michezo zenza bamba twe karabakeke nako hasi arindi rindira nanje ego bo
amahera nkuko wavuze arahari ibyo kubigira n'umwanya nzowurondera kuko jewe burya ndagwaye nivyo jewe ndi ku kazi ikintu cyose ndikunda kora mbashaka ko Sonia yoba ndi impande niyo ngwa iri tunga ryanje ryose banumva ko Sonia yorizamwe nawe akagira icya anterereye kandi naryo nyene rikabagwiwe akabura ubwo iyo niyo ngwa rwaye ni kwa ikomeye boss nawe aratera inkuru kabisa nabaze mutinya ariko ndabona ko umuntu utari inkuru umva boss ugiye cyo kamubwira ngo je ndagwaye ngo Sonia baguma impande bikini biki ahubwo aca kwirukana wo gusayibwe nimubwire je numva ngwaye ahubwo mpima ndagwaze wigwaze bikunze akagwa n'imiti mubwire je imiti ndayitwa mwera sinoyine igume ngaha uzinza ngaha buri mwanya nza gutunda ngaha umwanya ko imiti nk'imiti hanye numbona kugira ngo nkire aho ndamuhenze gukunda n'uruka ukujyaba mu bitaro we urazi ibintu bindaba we ntubizi bimwe n'ubibona yakubona kugira ngo wewe uzura mubona buri kaje mubona ndacyumva ariko nufuma ngwarira muhira akansanga muhira na mariage gakiba mugisha ya twaganiriye byinshi ariko mugisha ko tuganira jingiki mbega karacinga umazigira icyizere kwa nyina wa mugisha ukibagira ibyo yagukoreye ibyo byose ndabyihweza ukuntu ugende wiwe ugafungura ukidagadura nkabona ko bitanguye neza cyo ituma nifuje kwikubwira yego uraraba neza hajya ahantu none birahinduka aho rero ushaka kumbwira sinidagadure kuri mama Rusha siga mama Rusha sini mama wanje ntubagire ko mama wiwe na mama wanje bavukana urumva rero simbona impamvu yo kutidagadura iwe urumva ya ibisanzwe vrema nibisanzwe cyane je sinanse kwidagadura gusa urabe aho ugeza kubera ngiye kuraba ibyahaciye ivyo yagiye aradukorera je nawe gushika yaho abana bibo babiri bapfuye imva ari wewe birantera amakenga nacyo gituma je nifuje kugira iki kintu urabe ugira kugeza yugiyeyo ntuyisanzure aho n'amakosa jujya mugore arantera amakenga haza gukorera ikibi mu nyuma uze kwicuza ngo birahinduka ntiyambwiye none birahinduka none wowe rero uracyari muri bya bindi bya kera haheze imyaka nambari 12 nambari 10 ningahe hewe habona ngo ntiwibagirana inibagira nirera imfubyi inibagira ntibana icyo uvuze nico yuko ibyabaye yego yabaye imvuyi wanje mugabo niyo mpamvu bujya umwana muyegereza bajya bavuga ngo umurozi umuyisa umwana aho nagutabicara ukasuka umuyegereza kugira ngo yibagire bijya bintu ahubwo ucumugira aho nagutahije aho kwijana uyu umuntu atinya icyamba ahubwo atinya icyo bayihuriyemo kandi abakurambere bayamaze bati igiti ntigikora mu gisho kabiri ahubwo abaragasema birahinduka wowe rero wama igihe cyose imigani ibiti bihinduka genda mu mwanya abakurambere bo bazanye imigani kandi bibagire yuko umugani ugana kariho oya ibyo nibyo ariko gusa icyo nakubwira vuma shira amazinda ibyo guma wiyumvira ngo Marusha singo yongera ibi nagenda biriwe biraza mugabo nkabona ati ngiye politike yiwanje kumuyegereza kugira ngo urujya rwango rugende rurahera kuko amo tuvuga niye quartier nje kure yiwe ibya bini nyine bisana reka turore uya niko gacana nagumana gucire kubera ugenda gucanda gushaka iki byaza bakira twamye twabanye neza duhanurana habaye ikintu cyo tumashatse aho kandi agacishe mu kiganiro twari turimwo umenye hama iyuja uzaraba aho garukiye ye ubuze ukinyibutsa kijya gengo ngo mugisha ngo kurugutira bina akayinyuma karahiye kanenye nibugita ubashigire ntucibagire nashone ibintu twabaye bigiye kirekire bijya n'ibyakera bijya ubutu umundi buzima usigaye wambaraga akanuze ka Arsenal agapanda babaza ko umunyamuzi babuzima bw'umunyezamu reka byari byakera tuko turabe ko injya zabaze kuba tayari
ikintu kiri ngaha jewe ngenda kwereke ikintu inkorera kandi ukinkoreye ibyo bineza kuri we cyongere kibe neza iwanje ati ni giki urabona Mugisha ni umwana wanje ujya narahejeje kumwibagurirako narahejeje kumwibagurirako nicyo bisigura naramuhaye umuti hamwe ikintu cyose nkoroye acemera uko nyine nakivuze urabyumva ikintu cyose mvuze ateza kugikurikira uko nyine kiri wowe rengera ndamutumva ati wagakuye nakabakurambere wa mwana we ugende ubwire ibishoboka byose ukundane na Mugisha upfumuca no mu kuzimu ukundane na Mugisha hewe nshaka yuko aba ari wo mugore wiwe akurongore hanyuma tumukokore ko bijya bintu byose afise tuweza ndakubwira ingene wewe ndaguhemba nanjye ngira ibyo sigara cyo kintu naho kigoye mugabo ngiye kugikorera bigoye ubona mukwirwana na Sonia ni mugenzi wawe ko bamugisha cyane kandi bumvikana rwose na Mugisha ubaca kuri Sonia si umugenzi wawe nimuvugana none reka gusamara ubaca kuri Sonia niwe azo gushikana kuri Mugisha neza ukuri kwami aho ntugira ikibazo nuko uko kuntu mbariye ukaba umpaye imitwe yuko Sonia yohashikana cyane ngiye kugikorera neza umwinjiramo buhoro umubwira uti abana jewe afise ukuntu ujya muhungu yayinjiyemo kandi namukunze none gasha Sonia ubona nugushikira Mugisha gute ndakubarira mama rushatse ibyo sinobimubarira kuko ndabimubariye yo cankema ntiyo kumera no kuntwara yenda sinzira nzocamwo kuko nawe usanga mukunda reka yenda sinzira nzocamwo hirya no hino cyo mu mirombezo hose ndazi kujya mukobwa azonyemerera kuntwara iwabo na Mugisha ubona rero ufata azonyemerera ahure icyo nicyo nashaka amaze kwemera rero je nzokora icyo ukeneye kugikorwa icyo nicyo nshaka ngomba ko akurongora umugore ntwari wiwe nkundaho jewe ureka gukunda gutarije nagutumye ngo ukore ibyo ukora ntureba gukunda gute ndamurose burya buryo bwiwe bwose tumukokore kasigara ari imbwa imoye asigara ari imbwa muhimbira bijya n'icyo shaka we kurampaye imitwe kora hanyuma isigaye byose ugiye kubarira kubera mushiki wanjye namukunda ujya mutaha kandi ariko yakuzana ibifaranga biboneka biko urisuka umengo nabona barajogo azi ko tugende nawe twiyumvira kimwe aho usanze hose ubona ngaha munyimugongo ngaha aco kintu kiko kiranzunguruka mu mutwe aco kibazo ndiko ndiyumvira raba nk'umushikanje amahirwe yaragize n'amahirwe agira bake babaho urumva n'imarayika zo mwijuru amahirwe mushikanje aronse ntari bigira yaro igitama kakiriye kigendeta amafaranga iburyo ibubamfu imbere inyuma reka maka n'akamoto kiwe n'amafaranga imvugo yiwe n'amafaranga n'intambuko yiwe n'amafaranga indamutso yiwe n'amafaranga asevuye n'amafaranga aciye n'amafaranga ahemye n'amafaranga yunamye n'amafaranga yunamutse amucumira idabire cy'umukobwa ngo mushikanje ko kirazangaho kajango tie urati yabatanguriye igeze uje nori heke numva nesha yaremye abakobwa sinzi n'ukuri igitama kine ukiraza mbe ujya hari myaka ine asigaye nta myaka ine asigaye ngaho kuvuga ngo ajye umutima renyu sivyo yumanganye agende ejo gitembe kigende hama twebwe dutereke biramunaniye tukore iki nsingaye mfungura injyane zimanuke ndanywa amazi namanuke
amata yewe sinzi. nona ngajewe nona jewe sokuru ava muri Kongo sokuru wawe ava muri Kongo kandi Kongo yakure none inkuru turimo na Kongo mfataniye he kuko hajya ni kugenda twezana akantu gatoya ka geste twamushyira mu kirahuri dushiramo mushiki wawe kugira mukunde aho mujya mutaka byakunda neza none tandeye kuvuga nk'umugabo urahamumuriye nakantu twabwira mushikanje tukamushyira mu mazi nkuko ndiko ndanywa agize uko neza cyane aniza zamize ukunze kujya mutanga ujya mutanga hate n'ibiki nyarutse ntasadiki oya n'amafaranga umviriza we amafaranga ntagutera ikibazo amafaranga ndaguha sawa ayo ushatse yose jewe ndaguha ndi tayari ubu nyene none ikibazo kiri nta kibazo kiba ahari amafaranga nikuri kure ni munda no mwijuru nawe wayita mwijuru udapfuye nushikayo munda naho utavutse ntumvayo ni hari kure kwandira n'ibiki kugenda n'ugenda ariko kugaruka simbona ikingarurire aba ni ari ingorane nzi kuzanye inkuriza inkuru intera iteka mu mutima none umva ndakubwire itoroni nito navuze kuko uzafa imutagira n'amaguru none kuri kwarozi yuko udashaka kugenda yuko amugaruka hamwe mwira hagati uje mu mazi oh shit genda Muzi waje najerusha. Umva ndakubwira. Ndakumva amatwi. Je nene kugenda. Ariko kugenda ni kugaruka. Nuko ntuzufata mwanya. Nuja mutama sinzi ko nimusanga akiri. Ndiriza mutama ntibigutesha umutwe. Ugenda bandanye ibikorwa byo wawe. Jewe ndo mugabo atananirwa n'ikivi yatanguye. Umuti w'ibi uri kuziko. Ikarata rigenzi ngende ndikunda yicanga. Sawa. Urinda gusa umunsi ndakubwira umunsi ku yunuyu Sonia karabakekena ipirawo byaheze. Twari. Sawa. Genda. Sawa. Kama kiraza ikakuremesha yakubwira ibintu ikaca kibikira mu nzira. We Sonia! Uli dogitori nyakudogori. Sonia! Nashaka gusaba uzuntare kwa Mugisha. Kwa Mugisha? Kwa Mugisha gukora yi? Ntibigutangaze. Ndamufitiye ubutumwa ari ibintu ushaka kumubwira kandi bikomeye. None cyo kintu basura basi ndamubwira nshaka kumbwira nkari mubwira. Nziriza nibanga ry'ababiri si ngombwa ko bimenya. Ico kintu nko kimbwira nka kimubwira cyo numva nteye ubwo ico kintu ibyo banga rikomeye. Ika urashaka kumbwira nk'imbwa ntibari ibintu bibari. Umva jewe nawe nibanga rya jewe na Mugisha. Urashika nayo hama ndamubari ibyo nkeneye kumubwira hama ibisiga ntibikuraba. Sawa je nta kibazo bazoza ndakujane ubijyarusha we nibumbwira umwana. Nukuri nawe wambwire ejo noza tukagenda ko ndamushashaye kumubwira ubwo butumwa bwiwe. Zoze tugende mu gitondo ko ejo nzotunda saa 6 mpaka ku mugoroba sishobora konka. Ubona rero nicyo nenda gukumburiye nanzi ko nabikubwiriye he ku kazi mugabo katurona. Sabira abatari ibintu bibi. Ubona yuko kweri jewe Mugisha no bandamwanka ku buryo no mwifuriza ikibi. Nawe ufashe nabi. Ya uribuka ko ujya muryango nawukoreyemo imyaka 6. Nkurikirana amahegara y'akarere ry'umugore we aheruka gupfa. Numva rero ntihaba ari ikintu kibi kubera sisi nifuza vraiment kujya muryango gira ingorane y'iki. Agapfuye kabazi gusha abapfuye mpamvu bashaka kumenya amakuru yose mu bisanzwe nta kintu kibi cyo bakunda bibona. None umbwira ko n'amakuru y'akarere ari mumva munsi y'ivyo ushaka kuyamenya. Sivyo nashatse kumenya kandi sinshaka kwinjira mu buzima. Oya urantunga mugana nta kibazo nzokujana. Okay kuvuga menshi siko kuyamara wowe urantwara kwa Mugisha ibindi nzovyimenyera sivyo none. Sawa nta kibazo ejo rero uzoze nko mu masaha 3 nawe nyenda manza ndamutelefone numve ko ari azoba hama niya mpinyi ndamubaza ku mugoroba niya mpinyishu ndashonda kubwira ejo saa 3 rero umva ndakubwira nawe yo kubwira ko adahara ushaka kumubwira ati mu mwanya n'iminota 30 yo iguha
ikibazo rero jewe nta ngorane vraiment nzobwira kandi wisanzure. Sawa sawa. Musigare rero, sibyo? Sawa sawa nta kibazo. Okay, bye. Yego. Ndashaka kubwira Mugisha. Kuko nawe nyene arimwe amakenga. Ikintu nashaka kubwira Mugisha ni giki? Kibanga. Mana taragomba kuba ari ikintu kibi gusa nta na kibi. Nanje. Tuzicarana kazoje niho nzoba ndi. Ingenzi y'imihano. Niyo nzanye amazima. Nafise amadosiye menshi ibintu byinshi byo gukora burya bisaba yuko urumva kwera zakora nyine nakumbura zararuhuka rega bisya kuma mu bitabo umwanya wose nawe nyene si byiza nuko rega nibwo buzima ni byiza rose umuntu azarakwibutsa nyine akavuga ati ruhuka gatoyi birakenewe sawa nawe tutabazimanye mbe mufatike nukuri je naco fata naje urana kimwe vraiment bimira nyo icayi umva ngaho mudafashe n'agafana canke n'amazi si ngombwa ko hari icyo dufata gikuru ko tukubonye tukabona ukomeye uri muzima ni umunezero kuri twebwe sawa andi makuru rero makuru ni meza ku kazi biragenze boro kweri wumva neza watanguye kumenyera watanguye kumwibagira karire tanguye kumwibagira yasubu nyene gusa mugabo habaho kwihangana gusa ariko none bakubwira ati naho yopfeje uyu munsi worongora canke agapfa mu gitondo ku mugoroba ukagira ubukwe n'ubundi ivyo nibisanzwe ariko agapfuye kabaza ivunga baruraba nawe kwanza ibibandanya kuri wewe ibyo kenshi bikorwa bikora babana usanga babana nkumengo ni barabana ribi yamuvuye gacabona nkumengo ashimuzigura uramuvuye ku mutwaro ariruhukije ariko si abandi babayeho bumvikana abana marimwe none ni ntama yo bayuriye inzu reka umukobwa reka mugi rero tutiriwe turaja kure tuve turandira ndabona uri no mu kazi hari ikintu cyari cyatuzanye gikomeye gorori yangashaka kubwira kuko je yaraje yari yansabye ko nomuzana nga nashangwa ari ikintu gikomeye agomba kukubwira gorori wi rero Mugisha mubwire ko mubwire ikibazo ufise vraiment ko je bazi ko wanyumbaza ngo yuko ari ikintu gikenewe cyane ushaka kumubwira kandi gikenewe gose mbwire ntabwo mu bisanzwe yavuga ntabwo ntugire ubwoba ni amahoro ni amahoro mu bisanzwe ndakubarira mugabo hani wisanzure nta ngorane jewe ni ukuri urazi yuko wabuze umugore urabizi ko madame yawe yapfuye nanjye rwakora ibyo nibyo byari byatumye ejo mbutse amahoro ngo hari ikintu oya birashoboka oya ntangaye kumwe nejo naramubwiye ati nibiko ushaka kumubwira ambwira ko ari ikintu bidakenewe ko menya none urabona yuko ari mu bihe bigoye akubura umugore kandi akunda yarayize kubona ikibondo yitwa papa naka Mugisha ari muveko mugabo rero urumva Imana ntiyabishatse niyo mpamvu navyetinze kumubwira ko Ndoriase so merci vraiment murakoze kunyitaho murakoze kunyumvira Imana ibahezagire cyane mugabo byiza byose bayuko mwibagira n'ingoga riga tugende rero tugenda na icyo wavuze wakivuze nyamba ari ivyo ni sawa nta kibazo nyamba ari uko je nahitse kandi nibindi mugana navyo ni sawa nta kibazo niba ufite n'ibindi ashaka kuvuga nta bindi uramuze ureme wumve nyene yuko ari bisanzwe bishikira bose nta kibazo ikintu cyose gifite intango n'ihera akazi keza rero sawa murakoze cyane sawa rero musigare yego kari musigare amahoro hama mugabo ndakubaza ikintu kimwe wowe kuramutsa nko kuri telefone akabaza ingene wiriwe waramutse ivyo bibi
kibazo nta kibazo nimero ziwanye nuze Dr. Sonia arazifise ndazimusoni urazimba Nangora. tugende ndiko ndacererwa ku kazi nkana kimwe ndaziguha Sawa ntangora. tugende rero Sawa murakoze. musigara amahoro Yego. murigwe neza. Sawa. Reka tugende none basi mbisa ngende wonye gushaka kubangaje mugi musigare Sawa. mugi bayi rero akazi keza Yego yego karibu cyane. basubira kwanza ngo umusika shubo Sawa. ubunyene karacingani umfate nga unkure mu byo nari gukora unjane kwamugisha kuvuga ibintu bitagira cyafana ruko Sonia ni cha none kujya kumuramutsa mugisha ni bibi wowe muramutsa nkande mugisha namuramutsa ndamuhapore yarabuze umugore urano bari wenyene nivyo bintu byo gutuma urinda kumbwira ngo ndaguherekeze turinde kujana je nagira ikintu cyahatari ngo pole wewe ntitwigeze kugenda kukiri ntitwaje ntukiri iyo yindi pole washaka kumuha yindi tangaje yari iyi baragehekeri mugabo umenye ko inyuma y'ikiriyo yuko umuntu akenera abantu bamuregesha byari ngombwa ko mbakanende guhereza karibu rindira kwanza turavugana mu kanya hari umuntu turi kumwe umviza ndakubari Yesu kuba twaragiye ku kiriyo ntibyari bihagije iyo umuntu yabuze umuntu ari yaranje ko ashobora ari kose ikiriyo giheze gasubirayo ukamuremesha ukamuba hafi ukamwereka yuko Imana yakiriye ibyo mugabo azoronka usumbo yabuze none naracumuye kumuha pole kwe uratsi rero nagira ndaguhera marke ya nyuma mugisha ari mu bantu nubaha nemera nsonera mu bantu nkunda mugisha arimo rero ibintu byo kugira ibintu bitagira cepfo na ruguru désolé frère Sonia mu bantu ukunda urukundo oya nukuri ibyo ntibishoboka iyo ni indoto kandi indoto y'umusazi aruse ku murango niyo mwijoro hewe wibagiye ko ufise umutamakara bakekera mukundana ivyo ntibikuraba uzomushira he burya mutamurazi ko agukunda kandi azi ko afise amahera none uzomwikura gute kundi urya mutamashara nawe mukwiranye reka nanamugisha si uwawe ndakunda gusaba ikintu kimwe uzi ko twubahana uzi ko ikiba cakuzanye ngaho arakazi nduse kunyinjira mu buzima sinzi wo nkunda no ntakunda wo ntibifite uburenganzira bwo kumbwira ngo kunda urya cyangwa nkunda hamwe no kugira kandi usuye kuzana ivyo urya mutama ngaho imbere yanje mukazi unzana ivyo urya mutama karabake kene uzovuga yuko ari cyo kintu kiba cakuzanye gukora cyangwa wewe karabake kene ivyanje nawe ubi urabakwiki je ibyo sakusa kungana vyo mbankeneye kandi rero aho abantu mugoreye ukaza no kunyinjira mu bintu by'ubuzima umpesha umwanya unjane kwa mugisha ngo ufise ijambo rikomeye ugomba kumubwira wowe waze ko uri uronona umwanya w'akazi jewe ndagufata nkuko tuvukana nkakubaha sindaba ngo niki mugabo ushaka kumfitinisha ageze naho ushaka kuza kunkontorora mu bo tugenda nabo dukunda nabo tudakundana wowe urantege kunkunda ibintu byinsa kungana navyo nkeneye jamais sindagutegeka kandi urazi ko ndakubaha nkuko uri chef wanje mugabo rero tusubire inyuma gatoya tugwe tugaruke none ujya mutama urazi ko amaze gutanga kama Gloria nakubwiye ivyo ntibikuraba kandi twubahana ahubwo nsohokera mu rugendo jya mu bikuraba uje mu kazi kawe unsohokere mu biri kandi ndakwiyamye ibintu by'ubusu twasutwa n'ubujambo mputagira cepfo na ruguru sinkeneye muto sindi gito arakuguhanura kugira ngo uri kurampatira hadisi none jewe nyamba ushaka akazi genda ukora utagashaka naho ugume wicaye umbwire ndagashaka mugabo mabare sawa genda rero ukore uyu mukobwa arimo tubiri arimo tunga arimo dutatu sinzi utwarimo ankure mariri no kwamugisha ngo agende ndabi byo amubwira aburi icyo avuga atangura kwizanisha ibintu byo gutereta abagabo bari kaza rero anzana ibintu by'uburofa rofa ga akamenyero k'imbeba kayiragije mu mutego